narafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho no vyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwo vyiyobagiza naho mwo vyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika. Haleluya. narafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho no vyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwo vyiyobagiza naho mwo vyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika. ndababwira umugani ugana kariho ndababwira umugani ugana kariho umutezi yashatse gutega imbeba afata akanyama n'utudagara agashira ku muriro akatubabura agashira ku burozi kakamoto kakazihamagara. Reka mbaha akarorero abigeme benshi bazira fanta na boroshete bagasambana bagatwara amada bamwe bakayakoroza akabahitana. Hama nimba wahisemo gukorera Imana cyo kugira mu bugombe bwayo uhitemo kuko iyo utambikije uratabuka. Iki gihe turimo kigereranywa n'umutezi. Dufate urabona umutezi iyo ashatse gutega imbeba afati bivana n'umutezi ikintu y'abagombe naho ufata akanyama ukagashira ku muriro ntunagahisha. Rega abantu rega bazira ubusa nyene. Rega n'ubu tuzira ibintu nyene bitabifashe nka kujya kwimbeba izira kamoto imbeba. Rega simbeba gusa nabubu bazira kamoto no zira kamoto gasanga nabivuyemwo diko boroshete ni fanta. Ivyo birakugwisha ukava mu manzi wari uyirimo ntunahagasha ukanatwara n'inda igisa kikakubabura. Turekane n'igisa urumva ukazira boroshete imwe ni fanta. Ivyo bikakuvyarira ikimenyetso c'icaha cy'ubuzima bwawe bwose uzobaho. None usambanye ntugenda ata muntu yabibonye ukuyeyo yinda uzovuga woshobora kuja mu rukiko kihaririza ngo ntiwasambanye. Ico kiba ari icagiritse. Uyikuyeyo bakagufata ucagiri urashobora kuyikurayo kagira amahirwe basi dufate urashobora kuyikurayo ntibimenyekane mwisi ariko kumana biba vyamenyekane. This is Flash TV. We shine to progress. Turashima muri bwa bumwe ikigongwe ubuntu tugirirwa nandiho adushoboza kubandanya dukora day by day ibintu bikaryoha ni entertainment for real. This is the Fresh TV 257. They call me Ukuri the son of God, Doctor of Love, aka ndi kumwe na Prince Kizi n'abahereza amasalamu mutobo ndahandi hantu na hamwe ku bundi buhinga ku mapaje ku social media n'ahandi henshi ni Fridore abari karafata amwe mu mafoto n'ubundi mutosanga ahandi hantu na hamwe. Ndamwakira umukozi w'Imana yitwa Constance Niyo, umukobwa wa Yesu. Uraho? Ndaho. Umeze neza cyane. Yo uravuga neza nk'umugeni dizi. Reka ndiwe apana uri umugeni wa Yesu wa Kristo none ko waroka ibaze ko naje ubwanje ngo nambaye ipantaro ndi umugeni wa Kristo. Yego ibintu mugaje hari ahantu namangera bikancanga konso imbuzi impamvu none nkanje no umugeni gute ndi umuhungu uri umuhungu. Rega muri ico gihe nta vy'abagore nta vy'abagabo biza bihari twese turabageni. Umukwe umugabo wari wadukoye kandi zatukoye ikiguzi kinini. None twe mu byo tuzi nk'abana b'abantu ko umuntu aja gukwa ari umuhungu agakwa umukobwa. Umva nakubwiye ibintu mba nibaza jewe nk'umuhungu nzohinduka umukobwa gute kugira nitwe wakowe.
akantu muba mwumvamwo kadasobanutse neza. oya diko birasobanutse wewe gusa impamvu utarimo urabisobanukirwa uri murabirabira mu yandi maso ndi mu mubiri. mugabo mu mpwemu navyo bifise ukundi kuntu bizoba bimeze twese tuzoba dusa tuzoba turi bamwe nta vy'umugabo nta vy'umugore tuzoba turi bamwe kuko tuzoba twabaye icaremwe gisha. Ariko jiyo ndavya umva n'ubu sindavyumva neza gose ariko uriko urasigura nyene bishoboka mugana yuko ndiko ndabirabisha amaso y'umubiri kandi impema rero ariko bibona cyane. Wamuraba amafoto iyo bariko barashushanya abamarayika. Namanda ya. Wereka abamarayika baza mu ishusho y'abagabo. Ari mu marayika w'umugore urabona. None Bibiliya tubwira ngo muri ico gihe tuzohindurwa duse nawe. Inde? Kristo. Tuzohindurwa duse nawe. Ko ndagukunze cyane uje neza. Tuciriwe turabesha ngo dushiremwa filozofiya hatari. Kristo si umugabo w'abagabo. Ni umugabo w'abagabo nawe umva ari twahindurwa tugasa nawe umva harimo umugore harimo umugabo. Abagabo. Tuzatwahinduwe twese rizoba turi. Kristo ni umugabo uravyemera? Ndavyemeye. None ni kwahindurwa Constance azosera kuba umugore tuzoba turi abagabo. Twese tuzoba turi abagabo nyene. Ntituzadushigikiwe n'umugabo akomeye se. Ariko mvuze abagabo rero ntabwo bibona sawa mu mubiri muvyerekana umugabo. Oya umugabo ngo bafise intoki zimeze ukungu bwanwa ngo arandi hano ngo ikintu hari ikintu cerekana umugabo usumba ibindi. Tuzoba dusa nawe. Tuzoba twarahinduwe tuzoba dusa nawe. Uwo munsi iyo uravye urabishije amaso y'impwemu ubu ubona ari umunsi uzobusa gute? Sha uwo munsi ngerageje no kwiyumvirako. Aba ari umunsi umwana w'umuntu adashobora gusobanukirwa neza kuko azoba ari umunsi benshi azoba ari umunezero ariko hariho n'abandi azoba ari umubabaro. Twavuze kuri twebwe tuzomubonesha yaso ayacu maso tukumva inzamba y'akabanga tukazuka mu bambere tukaza kumusanganira ku bicu. Nta mene wumva ugira. Amen. Narabyizeye naranavyakiriye. Bamvuga ngo uwo munsi gusa utevye utageze gusa ntabo nshaka ubu. Oya uzozira igihe cawe nawe ndiko ndahamagara reka ariko naratunga. Reka n'ubundi ico dutinya amarohero kizodushikako. Mu bisanzwe nta muntu yifuza kugenda mugabo kandi kugenda naho biba ari vyiza ariko burya ubundi bwo nuko nyene abantu nyene tuba tukiri mu buntu nyene umuntu nayo ubundi burya gupfa si bibi ahubwo biba bibi iyo upfuye nabi ukazopfa ukazoja kubaba kurimbuka gukenyuka ukenyutse cyangwa ugapfira mu bintu bitari ubugombe bw'Imana nivyo bibi mugana ho kwigira kare hama ukazobona uwo mwami umva riba rishimye nta gihombo wo baragize kazima ico yoba yarakurungikiye ku isi woba waragikoze ariko si bose oya si bose abantu ngo bahawe uraza umugani w'inkumi 10 inkumi 10 zahawe amatara bari barindiriye umugeni bamwe barabura amavuta yo mukwe. Hari n'abandi bahawe itaranto umwe araziha arawahambye iki n'ibiki ngo narinzi yuko uri umuntu w'ingare urabizi biriya bintu ntiyaducuruza bawe itaranto umwe arayidandaza irunguka umwe yahawe 5 mengo wa kabiri nimba ari 2 uwa gatatu ahabwa mengi imwe uwahawe imwe rero niwe yayihambye burundu mugabo abandi bazihawe zarungutse ingerane urumva nishatse nyene kuvuga ngo mu gihe itaranto waba warahawe uvuga ca igikorwa catumye Imana ikuremwa gushira hano ku isi uramutse waragikoze burya n'ubwo ho inyuma y'imyaka 10 ukigira Imana ntago bifata nk'igihombo. Niyo mpamvu ikintu citwa kuramba ntago tuba dugiye kugiharurira mu myaka. Burya umuntu ashobora gutaha maze imyaka 20 akitwa warambye kubera ko mission yiwe wewe arayuje none gume ngaha higiki ko hanatari wacu turaca tugenda turi ingenzi. Sorry kwa nyimbe mvuga no majambo ahubwo ndatanga insanze wakijibwe gose ndaba ntagiye gutahaya Mana nyangereze kuba banze ndongore zose ikiribondo ufise ikibazo cyo kugira gusa uzogende wararongora koze ntora ko imyaka injanye haba imyaka nora ko imbangi bana abantu buri muri vayanga kwivanga nibyo bituma umuntu urashobora kuba uri muri ateba umugabo ufise ahantu uja ngumudokoro
bikarakuza n'urwato rukwiye gubuka ingurya uriya ukaza ugumugende kwitamwo agatoke ufyeta uca wigira ako kantu ati niyegereza urwato ndabukombe ndabubona urya si ubukombe urahakura mpakure uhakure Ana nk'umuntu wogorora iyo muzingi wa akora bikake umve iyo giye na Gonze ndakwakiriye wisange kuri fresh nyuma y'igihe kinini bubaye nk'ubwa kabiri menguza ariko je ndakwakiriye ubwa mbere n'umugisha gukorana nawe Nako turishimye turanezerewe kwa mwonge kuduha aka kanya uyu munsi ndakwakiriye nk'umuririmbyi nubwo karanga muntu yawe kuba hariko kuri no mukinyi wa filme ntabwo tuza kuyica canke ngo tuyifute umuririmbyi ngo yama yiteguye nk'umusirikare nyabuna ndafise inyota yo kukumva uri kuraririmba kamwe mu turirimbo wasohoye dushasha ariko turakundwa kandi ikintu cakunzwe n'abantu bashika 30 burya diko abarimwe muri abo bantu bivuze ko nanje ndi umufana w'ino ndirimbo ubanza uduhe ku buryohe indirimbo shasha mperuka gukora ni indirimbo ivangwa narafashe icemeza uraturimbira mba numva ariko naririmbana ninagera ahantu numva no gerageza turaza kuririmba mba ndi kumwe n'undi muntu araza kumfasha ijwi rya kabiri canke rya gatatu nta kibazo iravuga ngo narafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho no vyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwo vyiyobagiza naho mwo vyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika Haleluya narafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho no vyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwo vyiyobagiza naho mwo vyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika tugasubiremwo narafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho no vyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwo vyiyobagiza naho mwo vyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika n'ubu sindakamenya kandi rimwe narafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho no vyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwo vyiyobagiza naho mwo vyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika my god indirimbo wayanditse uri unumva irimwo muhemu cane amen iyo ndirimbo hari impamvu nayanditse nyene naragiye ngaho ndiyumvira ukuntu umuntu ashobora gufata icemezo cyo gukurikira Imana hanyuma akabivamo ariko amaruhiro diko biraryoshe base gupfuma ukora ivyaha ushatse vyose mugabo wafata ingingo urahazi vyiza Bibira nivuga ngo kutabaye akazuyazi urumva ntukonje urumva ntunashushe urakazuyazi uri hagati na hagati uwo muntu rero ni mubi wewe birivuga neza cingire ndakudaho ivuga yuko utakonje kandi ntu chikudaho rero vyiza nimbo wafashe ingingo yo guheba uwo mwami kurikira ico wafashemo mwingingo ubundi mwami ushaka hama umukorera bimenyekane ko umukorera hama nimba wahisemo gukorera Imana cyangwa kugira mu bugombe bwayo uhitemwo kuko iyo utambikije uratabuka gasubiremo iyo utambikije uratabuka kuko imbere yawe hari hijwi rivuga ngo ingo irindi nyuma naryo ngo ingo urumva rero yubayemwo hagati ukabura uruhande wegukira ugira ingorane zisumbiza umuntu yafashe ingingo kwa kuguru hariya kuragenda no kwiyogashaka ukundi hari ndiko ndabibona umuntu yatabutse ugira ingorane rero zuko wofuma uguma mu vyaha ukabitsonsomera urumva ukaba mu cyaha ukagitsonsomera ukiyemeza kuko iyo umuntu yabaye mu cyaha akacuha akakirya kikamubera umunezero Imana ibivuga ati uriya muntu niwo mwari uriya ruhande kandi na shetani irakwakira kandi buri umufana wayo ntabwo mwirirwa murahamana iyo rero uwo muntu yabaye mu vyaha agafata ingingo yo kubivamo
avamwo avuyemwo ntabwo ahagarara mu mayira abiri kandi uwo muntu imana nyine imwemera kuko aba yafashe ingingo mugabo wa muntu yemera shitani uno munsi ejo akemera imana uwo muntu aragira ingorane nukuvuga ngo nimba kuri vyose ndiko ndakumva usa nuvuga ngo nimba umuntu yoba mu vyaha natuma bibamwe nyene abitsonsomera umugani wawe n'ijambo wakoresheje hanyuma hageze ko ahinduka avemwo burundu aze gutambikiza mugabo ntukorera ubwami bubiri uwo ngo akwihakane n'uwo akwiha canke bose ntibabone yuko muri kumwe nabo nyene je nibaza ko muri ico gihe barafuhiranira kandi ubu uri kurabakoresha nabi muri ico gihe mpwemu yera we ivyo bintu ntavyerekwa arakureka mugabo urumva iyo watambikije rero ikibazo kiba gikomeye cyane ni kubakubona abakubona bo babona yuko uri umuntu uri kumwe n'Imana ariko Imana yo ntabwo ibibona ko muri kumwe mugabo rero ukabugizente kaburi mu mayira abiri rero iciza hitamwe gira amahitamwe ukore kandi ikindi naco naho wanka kumukorera uwo mwami yarivuye ko yokoresha ibiti n'amabuye mu ndirimbo birimo ati yohagurutsa n'ibiti n'amabuye bikamukorera bikavuga binasigura ngo umuntu ntiyo kwihima ku Mana wewe wanse kuyikorera ahubwo numva igihombo kiguma kuri wewe uyikorere ni nyungu ureke nega ntihomba hakwihomba yokoresha n'ibiti n'amabuye bikavuga ariko kuyikorera mba numva ari nyungu gusumba ni nyungu y'umuntu gusumba ni Imana ni ukuvuga Imana nico yadushakira nico tutabigenjeje rero uko bishaka harimo igihombo mugabo atari cyo tuma amashimwe yayitabandanye yaronka kuko ngo yasize 99 ija kugarura azuze canke ni majana 99 yasize 90 ndavuga intama ija kurondera imwe yazimye erega no biracaturondera niyo mpamvu ikiri ku ntebe y'imbabazi rega ubundi inzambi bayarabaye Imana yo hari gihe vuga ati je buno munsi ngo mbe nkubite nzamba nyene mpamagara oya muri demira bari bahari Yesu Kristo nawe ngo yarahaswe kwabira kwe Yesu Kristo nawe akavuga toya uri ndacamukeneye rindira hari gihe je yo haragahungu kanje prince kaciva yanga mu mpeke kagera reka ndabe ko koza ati kaciva wana hamwe impeke ndamutanze kwa karorera ariko nta kwariwe uyananyoye nywa imivinyo bisobeye ivyaha sivyo gusa byo kunywa kunywa se nica nanje nico ndimo ndakubwira ntibisubiye ivyaha iyo nyweye nyene kosa namba mbona rimwe wakanyote uragasoma agake gacupa ugira uvuga ko tunzwe n'amazi ngo naho no mubura na yamushima Yesu yankijije yandutiye vye namusiteri nico gituma nongomutwe kandi naho nobura jewe nonywa amazi ngamushima Yesu yandutiye vyeri namusiteri nico gituma nongumutobe kandi naho nobura jewe nonywa amazi ngamushima wizunzimiza uragasoma cyangwa uyifata nk'icyaha oya nta nzoganwa kandi bisubiye cy'inzoga nayihevye imyaka utaranakizwa yego cy'inzoga nayihevye ntaranakizwa bivuze yuko utaza guhura kumbure n'inzoka yayikubujije mbabarire nkoresha ako kantu ubu yinywa kuko ntubifata nk'icyaha oya nta urumva mu bisanzwe ni vya bintu umuntu afise umwe wese ukwemera kwiwiwe urumva mu kwemera kwawe mu kwemera kwiwawe ubona ko inzoga kandi haje impamvu inzoga bayita icyaha bijya mu bisanzwe ndimo ndabiraba abantu ntibanyumve naba bakizwa turazi ko tuguruka ntibanyumve nabi muraguruka hari ibintu byinshi twita ivyaha kandi hariho n'ibintu byinshi nyene usanga nyene mu bisanzwe urumva utuntu twose n'amavuta usanga hari habayagize icyaha nazi ko diko hari umuntu afata amavuta akayagira icyaha yo kwisiga nzi n'abantu ngo batajye bitunguru bitukura n'amakuru rero numviye mashasha ngaho wawe rero hajya umwe wese bivana no mugenzo wiwiwe hajya rero ntibisigura inzoga impamvu jewe ntabavuga ngo inzoga sindayita icyaha
ahubwo n'ingerega zo bicaha Indya yego indya zo mba numva nimba ariko nawe uvyiyumvira nigihe woba waziriye nyinshi ukarenza erega niyo nzoga iyo uyinyweye nyinshi niyo iguhindura ikagucikisha umunyavya kuko ukora ibyo utahora ukora ikigukoresha ibindi umuntu utahora utinyukura mutinyuka urumva ukimenyera ukumva watimvye muri we ukumva atakintu na kimwe kigugirane kigutera ubwoba rero niyo mpamvu dufate nimba mu bakizwa harimo mwabavuze ko ari icyaha canke nkuko beshi babivuga canke nkuko tubivuga nkuko bifatwa rero jewe nibaza impamvu twayifashe nk'icyaha twabaye buyifate nk'icyaha kumvo zo kuyirinda ntihave igutinyura mu byo wari waratinye kuko igukuramwo n'ikinya kandi kubera ko kumbure kwigerera vyogora benshi vyogora benshi nyene basanga bagumye uryoherwa kugeza igihe ugeze kuri wa murongo wo gukora ibyo utahora wo gukora ibyo utahora urabona ko nk'umuntu yoshobora dufate ugasanga umuntu anyweye turahuri tubiri abakiri wa wundi nyene konsa bari wa wundi ubona nk'umuntu yoshobora iyo discipline akaguma yinywera utwo niyo bifana ndiho si kugutahura kwawe niko turiko jewe gutahura kwiwanje mfata yuko babifashe uko kumva yuko nyene kwijera usanga nyene kugoranye cyayifata nk'icyaha gaje nibaza ko atacahiteje kuko iva mu vy'Imana yaremye n'ingano n'ikiyerutse ko kiva mu ngano erega haruguru twumva mega n'ibintu bya n'ingano iza abantu barima basya bagashiramwe imyambiro n'ibitandukanye nk'umwambiro uri muri eganira citro irimo umwambiro warubi umwambiro uri muri citro si uri muri primus no muri royale ntibisa erega habariho mu mwambiro nyene ne kubera kibiramba bikamara imisi kijya gihe bimara no kubera birimwa mu mwambiro voilà kugira ntivyononekare nimba cyavuye mu muzabibu ntusubire kuba mu muzabibu umuntu agikura mu bwato urimo amazi ubwato urabuze iwanyu muganira cyambere muri iki gihe ngira nta mukizwa no mwatanu w'inzoga oya urashima mu mudatamukizwa no mwatanu w'inzoga byishingira atibinwa kutabimenya yego none ntuze cyo ko bagenga barakwita maratanga wizi berekanye ntuze yirimwo bose bavuze ati yes one twasanze ko haragoye urumva ibi bintu tunwa bahingura nikuri basanga nko muri energy harimo ni twarazinwe ahubwo twarazinwe turazitikiza turazinwe ahubwo mugabo kibazo nuko rutamenya nuko utamenya uzanga nka filter yikundira inoze ya energy irimo uburotsi burenze uko muri primus urate ko hari umuntu wosanga nk'umuntu yinwe rikiyeri ugasanga nawe unwa energy ugasanga tunganya rikore twinjiza kandi ahubwo kamusuma niyo mpamvu rero babigoye ivyo bazoreka abantu tuarenge twikarukire ku ndimbo yawe niyo twavuga nabonye ikintu gisa n'icyantangaje muri video mbona mwa gapaki gatekeye imbeba wa mukobwa we bijya bintu bije gute mu ndirimbo byapfuye kugwamwo canke hari ubutumwa budasanzwe washaka gutanga biciye mu masanamu yari karaca mu ndirimbo washize hanze ntabwo vyabaye bugwemwo ahubwo bijanye na message uyize imbeba oya kwanza wanzu ujya muyoro wazijya zororewe Girazororewe kwa kamera umugore n'umurotsi erega aranabuze cuja ku bapfumu zijya mbeba zavyibushe zahimvye ubumera bw'abantu atobera bw'abantu rakakonwera yewe umukameramani wanje yubakwe niwe yazegeranije yarazegeraniye ahubwo turakwiye kuja kumuraba muhirangira ongira muri studio tumuramutse nimba atari wo kwa tazava duteza inzuki uko biri kose ndavyibaza ko ngira hariho nka kumba ngira zo bazipakiye we mugiye gushutinga wasanze yazitoye zashitse yazazitsanya mu gaseke oya oya zijya zokabomora zikava oya byiza no kumutemberera umuntu akamubaza aba muri rirare je nahise mbona mengana ahantu ho muri rirare hajya ahantu muri rirare nto batonga imbeba oya ngaho tubwira byagenze gute nashatse duhere muri ntuze imbeba zegeranijwe gute zijya mbeba zegeranywa n'umutego n'umutezi umutezi yashatse gutega imbeba naraziburase zikaza erega nabona zose zari zikomeye zireremba ziruka ziruka nyene nkuko nyene nabandi ko batega n'akamashuka akayifata mwizosi ukayimaturamwe yanapfuye shaka kumenya uburyo mwe mwazegeranije zikomeye bivana n'umutezi bashatse gutanga akarorero
iki gihe turimo kigereranywa n'umutezi. Dufate urabona umutezi iyo ashatse gutega imbeba afati bivana n'umutezi ikintu y'abagomba nawe ufata akanyama ukagashira ku muriro ntunagahisha rega abantu rega bazira ubusa nyene rega n'ubu tuzira ibintu nyene bitabifashe hakujya kwimbeba bino baza burya bose kashimbeba nyene ishobora kuzira ugasangije kwitora akagufa urabona imorosi imwe y'inyama imoroso imwe y'inyama irashobora gufata nka zijya mbeba zose wabonye kandi ntizinayimara cyangwa ugasanga akantu katari kuyihaza n'ubundi bwo akaba ari kizize izira kamoto izira kamoto imbeba rega simbeba gusa nabubu azira kamoto no zira kamoto gasanga nabivuyemwo diko byose tubishobozwa ahubwo n'Imana. Nanabonye watanze akarorero mu ndirimbo uvuga ku bigeme atabigeme buno munsi mbere muri wa muryango w'abakizwa bariko barazira ifana ya citro wacu nyene n'agashitwe kaka brochette ni fanta ivyo birakugwisha ukava mu mazi wari uyirimo kandi rero shetani rero nayo ikintu ushika no muhira wangeye gusonza ntunahagasha ukanatwara ninda igisa kikakubabura turekane n'igisi urumva ukazira brochette imwe ni fanta ivyo bikakuvyarira ikimenyetso c'icaha cy'ubuzima bwawe bwose uzobaho none usambanye ntugenda ata muntu yabibonye ukuyeyo yinda uzovuga woshobora kuja mu rukiko kihaririza ngo ntiwasambanye ico kiba ari icagiritse uyikuyeyo bakagufata ucagiri urashobora kuyikurayo kagira amahirwe basi dufate urashobora kuyikurayo ntibimenyekane mwisi ariko kumana aho biba vyamenyekane ariko hariho n'abazikurayo zikabahitana ukabipfiramo rero shetani kagutwara akayongobetse ibintu uko bikomeye inuze kano kantu k'imbeba gahuriyehe n'impanuro ni nyinshi zirimo ariko je natuye mw'ibyo bibiri nshaka uduhe isano riri hagati y'abigeme bavuze bahendwa n'uko tuntu tubiri n'imbeba werekanyemwo zerekana ko zaguye mu mutego w'umutezi bihuriye impamvu ivyo bintu bihuye nuko imbeba iyo bagomvye kuyitega nta n'ikiro c'inyama bayiha nk'ikiro c'indagara naho go burudagara rumwe rurafata imbeba kandi gapfa izizi ugo rudagara rero no muri iki gihe ahantu bisaniye natanze akarorero ku bakobwa ntibisigura ko ari abakobwa gusa bagwa mu mitego hariho n'abamama usanga yubatse ni vyinshi turi mu gihe kigoye hariho n'umumama usanga yubatse canke umupapa n'abapapa barabigwamo akazira ubusa ugasanga dufate nk'umuntu arazize nk'ibihumbi 100 akazira nk'ibihumbi 10 rero abazize ubusa urumva shetani mu ncamake ifise utuntu dusayangana two kugira ihamagaza abantu tuduhenda amaso umva arakwakura gumagira nkuko ingo umva arakwakura agutiraho nk'umutima muka akubwira ntingo woza cyane cyane nk'abantu bari ku mana shetani raza igaca nko mu mukobwa yabuze umugabo canke nko mu mudamu yifitiye ubuzima runaka ububayabaye canke mu muntu w'umupapa ikamuhendesha kwa tuntu dusangana kamubwira ati ingo woza gusuka nkundira ukaza ibi ndabiguha n'ibisumbibi nzobiguha kuko nk'umukobwa arashaka kumusohokana rimwe wanashaka yarasanzwe dufate nk'umukobwa yarasanzwe ari umukizwa kandi yubaha Imana ariko nk'umuhungu bakundanye akamubwira nti nshaka gusohokana nshaka kuze dusangira agafanta akagenda wazi nti kandi nta n'integuro wanashima yoba yanabivanye muhira uwo mukobwa yego akagenda azi nugusangira bisanzwe agasanga amuteguriye ikibanza kimeze neza akamuha agakomanda icyo ashaka mbari yo fanta niyo brochette akarya yamajamba akamubwira ndagukunda n'ibindi bitandukanye hahandi nyene muri vya bindi wakabona ati urukundo n'ukuri naha uraze kw'abahungu
canke abagabo bifitiye imitoma miremire ati burya rero jewe akamukubita imisika ati jewe narakwiherejemwo ati n'umutima wanje tutahari sinoba n'umutima wanje warawutwaye urumva aha rimwe aranwa kagafana n'akakanyama n'akaja nago nuko imbeba zija nago ngo zigiye kuyora n'umuntu akaja nago ati jewe aha hantu vraiment ndabona urukundo ni fresh naho hatoba ku bakobwa naho baka umuntu ari we wese akaca aja nago akibaza ati ni urukundo gaca usanga agiye muri vya vyaha. Ndabikunze isano ryumvikana indirimbo nibaza ko yaziye igihe ubiteranije byose rero ibyo uvuze n'ibindi tutavuze biri mu ndirimbo ubuhe butumwa bundi budasanzwe washatse guhisa? Ubundi butumwa budasanzwe nashatse guhisi nashatse kubaha message ivuga yuko ni vyiza gukorera Imana mu gihe urose ubutunzi cyangwa utona buronka kuko nubundi niwe nka kuyikorera ngura bwishimikije rega nta n'umuntu abujyana. Umusiguzi niwe yasiguye neza ngo ivyo mwisi byose burya n'ubusagusa ono guhahamira umuyaga uhuhuta urabihahamira ukabironka muganta n'ivyo jana kandi ugasanga uhomvye no kuba mu buntu bw'Imana. Rero vyiza igikuru y'ivyo byose kubaho neza ni vyiza mugabo ukabaho neza wemerwa n'Imana. Indirimbo rero bagende bayirabe indirimbo bayirabe twa iri kuri channel yawe ni Constance Niyo nihiri banayirabe kuri comment ya mbere itangura ya Fresh TV twayipininze abandanye bayiraba ndanagukezera kirarabwa cyane ajya amaviews n'ubwa mbere yaronse ego no bwa mbere kandi nanifise indirimbo maze kuririmba zitari nke nyinshi mugabo ijya ndirimbo niyo ya mbere mu bikorwa vyanje yarabwe cyane yakurikiranywe wanashima yakurikiranywe gusumba na filime hari n'indirimbo ne urabona nayiririmbye ndi jenyene no mu masanamu ni jewe jenyene najya ama backing voice ajya amajwi yumvikanamwe yose ni gwawe ego ya mbere ya kabiri ya gatatu kumbura ni jewe n'ubuntu ase yonyene iyo najyo sayiwanya yo nayabagabo rero nawe yakubereye umugisha y'indirimbo ni antuka nawe urikira gutangaza yantangaje kuko yantangaje mugabo hakuru ntiyona ntangaza kuko irimo mw'amajambo aremereye irimo ikirundi gishobora gutahura irimo ikirundi gitahura nyene abocumvise wow nako navuga ko twayipininze bagende bayirabe filime navuze yuko ufise karanga muntu zibiri nazo ziriko zirakorwa iyeriko irabandanya iyeriko imwe irabandanya kandi vuba ndabaha n'indirimbo nise ngo kora neza wigire narigeze kuza ngahanda yivuga mugana nabaye nkitanga ko shawigeze kuvuga ibintu bya kora neza wigire kora neza wigire nayo ubu ndayifise mu minwe audio na video ndibaza nzoyibaha bizogenda neza kandi abantu bashishikare baze tubereka aho bakoresha ama video ameze neza haba mu ndirimbo haba no muri filime umukameramani wanje yubahwe kabisa Constance Niyo niho hari n'ibindi bikorwa byinshi byaba ibyo bya filime byose bagende babirabe imbere ko duhereza ku gice ca nyuma c'utuntu n'utundi maybe nkakubaza kimwe canke bibiri numva ko ngeruka cimbera kuri iyo ndirimbo ahantu uvuga ibintu by'abigeme n'akarofurugire ko tugaruka duhereza mu tuntu n'utundi narafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho no vyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwo vyiyobagiza naho mwo vyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika narabafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho no vyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwo vyiyobagiza naho mwo vyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika baza utimbira ahantu wavuga ibintu by'abigeme ndababwira umugani ugana kariho ndababwira umugani ugana kariho umutezi yashatse gutega imbeba afata akanyama n'utudagara agashira ku muriro akatubabura agashira ku burozi
kakamoto kakazihamagara zikarengerako yego zigatabagura kandi zitazi yuko ari bizihitana no muri iki gihe hari abantu bameze gutyo bahitanwa n'ubusa kubera akamoto uwo shetani aranyanyagiza ibisayangana bakarengerako bakayoragura kandi batazi yuko ari bibahitana reka mbaha akarorero abigeme benshi bazira fanta na boroshete bagasambana bagatwara amada bamwe bakayakoroza akabahitana kandi bari bazi yuko bari mu munyenga. Rofre narafashe icyemezo cyo gukurikira uwo mwami naho navyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwavyiyobagiza naho mwavyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika narafashe icyemezo cyo gukurikira naho navyirengagiza no bamfashe inzira idashika naho mwavyiyobagiza naho mwavyirengagiza mwo bamufashe inzira idashika. ijwi mwumvise riririmbo kutariko ryari inka yarashitse aje gukoresha ikiganiro ciwe mu kanya muraza kukibona nico kizokurikirana na kino kose indirimbo yaduteye akavuyo ariko yatuburije umuririmbyi wacu yatujanye handi hantu nuwo gusengerwa uwo usanga atari mwisi y'impwemu so kose nakuravye ku ntoki bwa bwa mbere ndabibonye mbona hari impeta usanzwe wubatse urubatse ndubatse wow banayibonye iyo uri kuraraba mu rugo rwawe ukaraba uko bimeze no musi havugwa byinshi mu ngo ati nyabona zirara zirasha n'ibindi byinshi urukundo rw'ubu ubona mu rugo rwawe wewe uguwe neza utabeshe nk'umukristo ya ntabeshe nk'umukristo ndashimira Imana ko biba biri kose okay nta vyama vyera ngo de hari ntazibana zidakubitana amahembe ariko ntaco ndabigaye ndabishima no kuvuga uvuga ati Imana yarangabiye Imana yarangabiye n'ubuntu kandi nigisha okay Imana iramutse utanze uruhusha rwo kongera guhitamo kavuga ati abantu bubatse no munsi mwongere mwihitire mwo muza kubakana hari kuwumva bimushobokeye akongera guhitamwo babana navyo nyene nta kibazo urabona yuko ukongera guhitamwo ujya mugabo mubana akongera akaba umugabo wawe cyane muhitamo huko nka hamwe mpinduye wosanga ngira n'ibindi nabivuyemo no muhitamo vraiment kubera iki wo biva kubera ko ufise ubwoba ko uwundi yoza atovyemera no uwundi wosanga akunda ivyo nkunda erega uwo mfise akunda ivyo nkunda okay yego konso wakoze kuza sinzi uko akajambo kamwe canke tubiri ufise ku mutima wosigira abantu cyo tugaherekeza ikintu mfise ku mutima nuko abafana bacu tubakunda cyane nibo baduca intege kandi ni nabo bongera bakagirane bakadushigikira akambere nako nyene murakabakundira byose turabibakundira nzi mumakundira ko kanyu erega hamwe gusa byose rega nta mwasa ariho wabyo ahubwo byose nigiye hari igihe cyo kuvugwa neza n'igihe cyo kuvugwa nabi rero muri cya gihe nyine cya gihe kibi niwari umugenzi wawe niwahora kuvuga neza arakuvuga nabi mu gihe ciza niwo kuvuze nabi arakuvuga neza kuko byose biterwa n'iki n'igihe ni mpamvu rero byose turabibashimira pe kandi ndabatumirira bagende bankurikirane ku rubuga rwanje bandika Constance Niyo cyangwa iyo ndirimbo narafashe icyemezo cyangwa filime yeriko na filime yeriko vraiment bagende bayiraba abarimwe barayikurikirana ndazi vraiment ntabwo bidoga yego irimo mu inyigisho cyane cyane ku ngo eka ku mpande zose harimo mu inyigisho mugeni wa Kristo
tugushimira cyane wakoze kuza ndakwifuriza umugisha bibandanye bikunda naho utaziga kugera uzohagera. Amen, amen. Wow. Ndabashimire namwe bakunzi ba Fresh TV, make your comment. Turacakeneye ivyiyumviro vyanyu. Turabakunda cyane wherever you are. Hasta la vista. This is Flesh TV. We shine to progress.